Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sagwe ikaze na rune makuru agezweho ariko arapfurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tugiye kugaruka ku ngingo zitandukanye, turaza kugaruka ku gisata ca politike. Makuru amwamwe duhejeje kumenya nuko ngipfundwa rya Gerard Ndayisenga ngaruguma amaso amakungu kugira abo bantu ntibahanwe vy'ukuri, kuko ngo n'umunyavyaha ruharwa kandi ngo hari ivyaha vy'agahobera bunwa bakorera mwiperereza. Turaza kumviriza Pacifique Ninahazwe n'aya mu yandi makuru avurwa. Turaza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, ari makuru avurwa mu gisirikare c'u Burundi, imyidogo y'abasirikare turaza kuyumviriza nayo muri ano makuru twabibateguriye. N'andi makuru yose avurwa irya rino yoba yanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye, ayatangajwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye, ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibindi vyose babigezweko turibashikiriza mu makuru ya misi yose twama tubatunganiriza. Sangwe ikaze rero mw'idonido ryano makuru. Ivyaha bikorerwa mwiperereza ni ivyaha vy'agahobera bunwa, n'ukuntu bavuga ko ipfungwa rya Gerard Ndayisenga ataco rishobora gufasha, ndetse bivurwa yuko ngo ari ugupfungwa vy'agahe gato agaca arekugwa kugira bahume amaso amakungu. Ivyo biri mumwihwezo wa Pacifique Ninahazwe arongoye Focode. Reka tubanze tumukurikire twumvirize wewe uko abibona, amajwi yiwe tukaba tuyakesha bagenzi bacu bo kuri radio RPA. Reka tukurikire Pacifique Ninahazwe. Inkuru yuko yoba yafashwe kubera ihohotera yoba yaragiriye Augustin Matata, vyanatumye Augustin Matata ahasiga ubuzima. Iyo nkuru ubwa mbere bwo ni nziza mu gihe yoba agiye guhanirwa ico kintu, kuko izoba ari intambwe ya mbere aho tubona umukozi w'iperereza ahanwa kubera uguhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ariko kuri Gerard Ndayisenga, uwo shaka kumukurikirana vy'ukuri yobanza gushiraho umugwi wigenga ukora amatohoza ku mabi atagira izina yagiye arakora, yo kurikiranwa ku bintu vyinshi gose, kuko n'umwicanyi wo ku rwego rwo hejuru. Binamara majinge n'umuntu nk'uyo yoba yarakizezwa ubuzima bw'abarundi. Ikigira kabiri, vyoba bitangaje cyane gukurikirana Gerard Ndayisenga wenyene, uravye ayo mabi y'uguhohotera kiremwa muntu ariko arakorerwa mwiperereza ry'u Burundi. Nimba koko bashaka kubituza ivyo bintu, nibagende babaze babagwanyi ba Red Tabara batangwa n'u Rwanda, nibagende babaze mupfasoni Stephanie Hatungimana w'Ingozi, nibagende babaze bamwe vuba cyane igipolisi cerekanye ko aragomba kuja Rwanda kwanza bampema, nibagende babaze abantu benshi cyane babakorere ko baraza gutangara nka bose baraborejwe gufa bimwe bikomeye cyane. Kandi n'amakuru dufise avuga ko ngaho mwiperereza hasigaye hariho n'umuganga. Umuganga iyo abantu bahohotewe bikomeye bakaba batateguye kubica, uyo muganga araza akabavura imbere yuko bajanwa imbere y'ubutungane kugira ngo bagende basesuka. None barinze bazana umuganga avura abo bahohoteye, mwumva guhohotera abantu mwiperereza bitahindutse ingendo isanzwe ijanye n'ivyo kubaza abariko bararondekwa ko ivyaha. Muri ico gihe abantu ba mbere bateza kuca bakurikiranwa ni umukuru w'iperereza mu gihugu, n'ujejwe iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu. Amakuru dufise yemeza ko hari benshi banahohoterwa abihagarariye, ni Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka, nawe nyene dufise amakuru ko benshi muri abo bantu bahohoterwa abahagaze ngaho ariko arorera, iyo wenyene atagiyemwo mwabakubita. Urumva gukurikirana Gerard Ndayisenga ntukurikirana abo bandi ntivyoshobora kumvikana. Mbega hoho ni gute bokurikirana uwahohoteye Augustin Matata bakaca bareka uwahohoteye Innocent Ndikumwe nayo w'Imatongo, nawe nyene ikiziga uyu munsi kikiri hariya muri clinique Prince Louis Rwagasore? Wofata gute Gerard Ndayisenga ariko ukareka Leonard arongoye iperereza mu ntara ya Kayanza? Ikindi twebwe dufise ko amakenga nuko ari kenshi twagiye tubona bishika abakozi b'iperereza iyo bagize ngo barahagarikwa babacisha y'akanya gato bakaca babasohora bakigendera. Uhereye nko kuri Jodasin mu 2015 ahejeje kurasa Caporale Ephraim Hatungimana, babacishije amezi 6 abakozi b'iperereza bizwi ko bamurashe kandi barashingabo y'igihugu, mu nyuma ca baritahira abandanya amabanga ataco binona. Rero tubona ko ifatwa rya Gerard Ndayisenga rishobora kuboneka nko kudusiga inkore ku maso, nkuko bavuga ati guma amaso amakungu. Ubwa mbere bwo ntibahane ivyaha biriko birakorwa vy'ukuri aho mwiperereza, ariko bakerekana ko mengo hari wakurikiranywe. Ku rundi ruhande
canke ugasanga n'uwo yitwa ngo arakurikiranywe ntahanywe vy'ukuri nimba batarondera no kuca nawe nyene bamuhungabaniriza ubuzima bwiwe. Ivyo rero ni bimwe mu vyatangajwe kw'ipfungwa rya Gerard Ndayisenga. Eka no makuru yacu tuyatandukire mu nkuru zirabana n'umutekano. Hari imyidogo mu gisirikare c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagabuye mu mirwi itatu mikuru rifatiye cane cane ku mashure abasirikare bize. Urwego rw'abasirikare batoyi usanga ahanini bize amashure mato mato, nayo urwego rw'ibisongerezi rukaba rugwiriyemwo abashoboye gushika mu mwaka w'icumi w'amashure n'ayakurikira. Urwego rw'intwazangabo rukaba rugwiriyemwo abarangije amashure yisumbuye, naho biri gutyo aho umuhari wa Paripehutu FNL wahagarika intambara binjiye mu gisirikare, ivyo vy'amashure ntivyakurikijwe. Hari benshi rero bari barize za kaminuza usanga bari mu murwi w'abasirikari batoya. Mu gisirikare ukaba usanga bararyoherwa kubakoresha ibikorwa bisaba amashure ariko bakabima amapete ajanye n'ubumenyi bafise. Uwo murwi rero uripfuza kurenganurwa. Ubutumwa bwabo bugira buti: ndagize mwiriwe, mfashe akanya ndabashimira ku nkuru nziza mwama mudushikiriza, bigatuma twumva vyinshi tutari tuzi. Twagira natwe mudufashe kuduza kamo kacu nk'abasirikare, kuko abagenzi bacu b'abapolisi twumvise ko umengo abashinga amateka barahagaze cane kuvyerekeye amapete. Nukuri turafise umubabaro n'agahinda kubona umuntu apasiyonye afise ishure rya kaminuza ndetse afise n'impamya bushobozi begiyo kaminuza agataha ari mu rwego rw'abantu bafise amashuri atandatu ndetse n'abatayashikana. Twebwe ntako tutagize dusaba ko tworenganurwa, ariko bo bakarahira kutwumva. Eba ngo twari twakurikiye ubwije tugayoberwa ko ishamba twabayemwo ryari ritandukanye n'iryabo. Turasavye umukuru w'igihugu wese Barundi bareke kutwitirira politike twebwe tutarimwo. Biratubabaza cane kubona badushira mu rugero tutategerezwa kubamwo, tugatwagwa nabo twotwaye, tugahembwa yadahuye nayo twohembwa baravye impamya bushobozi dufise. Aho hose tukazira iyo twazananye, nk'uko umengo ntituri igisoda kimwe. Umuntu yinjiye igisoda hinduka umusirikare w'igihugu. Ivyo twavuye biba biheze. Abasirikare bose bategerezwa kugengwa n'amategeko hamwe atankunzi. Dufise amadiplome yo muri kaminuza, hariho n'abafise za maîtrise ndetse na Dr AMDC, ariko ugasanga ari mu rwego rw'abatrupe canke agent de police. Kuva isi iremwa kw'isi hose ico kintu kiri ku butaka bw'u Burundi gusa. Rero iyo twumva leta mvyeyi nitubere natwe umuvyeyi, kuko urugamba ruraba twese. Turateye akamo leta nkozi ikore kuri bose idacaguye nk'uko twacaguwe. Nireke rero kutuvanga n'abanyepolitike. Turateye akamo uwo wese yerwa no kumva ko yokwidegemvya mu kazi kiwe kugira ngo turenganurwe, badushire muri kategori zitubereye. Turasubiye gushimira inama nshingamateka yoyo idahengeshanya kubona ubuzima bugayitse bw'abatwagwa. Turateye akamo akarere, Union Africaine, Union Européenne ndetse na ONU, tutibagiye na Sebarundi wakizigenza mu ntwara miheto. Tubaye turakengurukira uwo wese aza kubona ibi vyiyumviro. Murakoze. Aba basirikare bahoze muri FNL ntibarira busema. Ntivyumvikana ingene imyaka 12 inyuma yaho FNL ihagarikiye intambara, hariho abasirikare bayihozemwo bafatwa uko abandi basirikare badafashwe. Itegeko ryategerezwa kuba rimwe ku basirikare bose bataravye iyo wazananye. Y'ingendo y'akarenganyo inakoreshwa kugira ngo hanarwizwe ubuhemu no kwinubana. Ugasanga rero bisaba abahoze muri FNL kwisemba ndetse no kwikundwakaza ku bakuru b'igisirikare kugira bantabwe n'ubuzi bwiza hoho canke utundi turusho. Bamwe rero banarungikwa mu bikorwa vyo guhiga abo bahoranye ku rugamba kubw'ubukene barimwo, bakisanga baravyemeye. Amategeko y'igisirikare c'u Burundi arakwiye kandi gutunganya ingene umusirikare yava mu rwego rumwe akaja mu rundi, aho bashobora gufatira ku madiplome canke ku bibazo vyoba
birakoreshwa abasirikare bavyifuza, ico kibazo coca rero gitoregwa umuti. Ubundi mu gisirikare habayemwo amategeko arenganya bamwe, kikaba cubakiye kwihwa batazi umunsi rizobacumita. Umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umukuru w'igihugu boraba bagahagarika kano karenganyo gakorerwa abasoda bahoze muri FNL. Ayo rero akaba ari amwe mu makuru yavurwaga mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'ayandi tuba twabatohoreje. Bipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, vyonda kuri sabone twashira kwa makuru n'ibiganiro mwere nkaya tukayagushikiriza mu mbere mu kanya n'andi makuru araba agezweho.